Of course ni Sida Silva turi kumwe na Pascal Zuka. Mzee vipi? Ana salama sana. Shwari. Fresh. Kopoa? Niko fresh. Mnyamwezi men. Hujakosea tu. Meze neza? Meze neza kabisa. Iyo nyambaro bayita gute? Kungene bafunga. Nabonye umenga rafite izina. Ndibaza bakunda gukurikirana barapera ukuntu baba bameze. Abantu benshi bayimba umudiho wa hip hop. Turafise ukuntu dukubita style ziwacu nyene. Ku buryo utera umusoma naho bataravuga ari cyo na kimwe. Yego. Hip hop niki? Hip hop ahubwo isoko ryayo bwa mbere na mbere ni navuze hip hop niki? No kwivuga amazina. No kwivuga amazina. Yes. So harabapere benshi baravuga ati nabantu ba mbere batanga ubutumwa bwinshi mu mwanya muto cyane bandika cyane cyane bamwe bati ivyo twandika bivana ubuzima twaciyemo canke ivyo tubona abandi ati novuga ngo ama inspiration yabo kenshi kumwe batembera ngene bagenda barabona abantu wewe vyo wandika cyane novuga nawe uri he mwomo abantu navuze ndi mu bantu bisunga ibintu vy'inkuru y'ukuri urasoma Bible wewe Bible ndayisoma gusa si cyane nuwe murongo ngenderwa ko mu buzima bwawe je nk'uwo muri Mateyo 3 ku murongo wa 2 handitse ati mwihane kubwame bw'ijuru buri hafi vuga amen hano ko wayivuze amen chakira amananje ni muri Mateyo 6 murongo wa 19 avuga ngo hati ni mubiko ubutunzi bwanyu mwijuru hatagira ingese n'abambutse muga amahera yabuze ubwo ubutunzi buvaye amahera urayabura uko bagana kose barayabika nyine cyubera ati umunwa wose uronka icyo ufungura umufuko wose uronka amafaranga urafite amafaranga ngaho manembera na gahombi kuzogera ngo nze gufata kamotonaje umeze neza Pascal Zuka cyane gose Pascal Zuka ninde Pascal Zuka no muririmbyi w'umurundi yavukiye Muramvya mu ntara ya Muramvya muri commune Rutegama mu muryango w'abana 11 ni kambi mta ugira kangahe kambi ngira 9 uri Nyabenda azwe kwitwa Nyabenda we Nyabenda na mahoro Nyabenda na mahoro kabisa Nyabenda Pascal usanga ariko yitwa oya ko atakwise Nyabenda kweli oya sizigene bakwefite gatoyi mugora ashaka kubihinduza wereka nibisanzwe yashaka guhinduka n'abavyihenda ko nyebe bamamagara ukonye yazuka nayo yavuye iryo zuka ryazananye n'akazi k'umuziki yes mu mwaka wa 2022 narakondera YouTube yawe aciye imyaka 3 ari utanguye gushira ko ibikorwa vyawe sinzi ko ari watanguye kana kuririmba oya siyo nari ngitangura haravuze ngo hari benshi dukunda gukora nawe uzawumva ngo natanga kuri mama nk'ikivuka n'umuntu ngo arize ngabaririmbye uremeranya nabo oya bose ndabeberanya nabo kabisa kuko twebwe novuga je ko natanga gukora umuziki mu mwaka wa 2012 sinari mfise uburyo no shaka kuguramo YouTube nta muntu yarazi afite mu ico gihe ntitwari tuzi ngene bishaka kugenda muri 2000 nakangaye mu 2012 ariko YouTube yatanguye 2005 niyo yatangura gukora hama niyo yatangura kuririmba oya natanga kurimba muri 2012 natangura gukora ubogeze ku ndirimbo zigera ko zinga mbo ndageze ku ndirimbo zishika 6 indirimbo 6 nizo gezeko na magospel na magospel guhimbaza Imana mu mudiho wa hip hop nyene gospel niki gospel ni indirimbo mpimbaza Imana gospel burya n'ubutumwa bwiza tu yego Emerson uramuzi ndamuzi hanyaririmba gospel ntamuna nibavuga Emerson ko hari indirimbo za gospel aririmba nazo bayenze ubutumwa bwiza nk'indirimbo njya n'ubutumwa bwiza gospel mu ijambo rimwe n'ubutumwa bwiza sindi mu mpimbaza Imana gose urafite indirimbo iri out haraciye umunsi umwe banzu present abafana ni indirimbo yitwa Natacha Arabasumba imaze umunsi umwishize ku rubuga rwanje rwa YouTube. Yes, Natacha Arabasumba bose. Natacha wapi? Natacha Burundi. Umuririmvyikazi. Umuririmvyikazi wacu bica bigacika muri industry. Asumba abandi. Arabasumba. Bande na bande. Afa turabizi ukuntu dukora twebwe abaririmbyi. Umuntu aratereye ibuye hejuru hanyuma uri kubise mu mwiza. Uwo rifashe n'uwo nyene. Afeti kinacho mvuze Natacha Arabasumba. Natacha Arabasumba kuko ndiko ndaraba muri industry canke mu bintu agenda arakora hirya no hino bikora bari nta wundi ndabona. Nta wundi ndabona novuga yuko akora nk'ivyo Natacha ariko arakora mu Burundi. Biri pembeni y'umuziki naho cyaka tugiyande horo y'umuziki cyane muri content y'indirimbo uravyumva yuko wagiye mu muziki canke wagiye mu biri out y'umuziki uwo muziki kwanza uri ngaho
mu muziki naho nyine arabasumba mu muziki naho nyine arabasumba sawa tugende kimwe tuvuze umuririmbyi akomeye wewe turaba iki umuririmbyi akomeye cyane yes tuvuze umuririmbyi akomeye vigezo igiswahili ndazo uracumva novuga ngo ivyo two kwisunga ati ibi nibi vyasumye abanaka tugende rero burya waso winjiye neza mu ndirimbo kayumviriza neza niho je tugira tuji cha tujayo okay no kuvuga yuko turama award bwa mbere kuko award ni igaragaza ingufu z'umuririmbyi aho ziri ata award ufise sinovuga yuko woba uri umuririmbyi wovuga yuko wovuga uri chamamare basi Snoop Dogg uramuzi Snoop Dogg yes ndamuzi ujyara afise award bajya nuko ntabakurikirana ko y'abanyamerika babona ko ubutwana bazimije award ya mbere kwisi bemera urayizi yitwa Grammy Award yeah Grammy Award urayizi Snoop Dogg nayo afise ntayagira ntaco atayifise mugabo afise kandi arabape abumva niwe yigeze kuvuga ikintu kimwe ati jarabarimvyi na Dogg twaragiye muri category imwe barayitwara barashize kwimwe navuga ati oya kubanze babahani mutware Chris Brown yaheruka mu mwaka weze ya Grammy Award hari umpeti bagiye muri competition avuga ati nta nuwenze arayitwara mu nyuma araje arasaba imbabazi mugabo arazifise izindi twenda kubwira rero hari award ya mbere none Snoop Dogg ntari kuri scene y'isi y'abambere ntaco simpaka ngo biyambere ngo atwari yambere mugabo abazifise nayo biyanyuma abazifise rero tugiye muri wavuze award cyo ncambere asumbye abarundi award izasumbye abarundi hama ikindi naco cyo banze ubwe award yaherera award yahafise abandi badafise award asumbye abarundi abandi badafise oya sishaka kwinjira muri zo no bro twagenga kugira ngo make ikintu clear Natacha avuga awadizi aba batararo oya ntazuzi izo nshobora kuzinjiramo uraziziho dondagure navuga imwe yonyene oya urayiziho tugende cyo ncambere awadi nca kabiri yes imibano abaniye n'abarundi abana b'igihugu yes cyo ivyo ni icyo nca kabiri kana kubwira ikintu kimwe yes kenshi ahisigeze kura umuririmbyi ko akomeye barara ibintu byinshi ikintu gusa ashobora kwemeranya na Natacha ikintu asumbye sindiko ndavuga ngo ntabasumba kubwawe arabasumba kandi kurande gubanjije sinovuga mu muririmbyi asumbye abantu ibintu byose hari ubusha asumbije hari ubusha asumbije abo Natacha imboga ze nyinshi ziri verified zose Twitter Instagram Facebook nta muririmbyi izo mboga zose ziri verified niko rumva verified nabo ntibaraba followers ni ibintu usaba ubu aho tugeze izi mbuga izi novuga ama platform urazirihira ni $12 nk'akaroro Twitter uzurariye uyarose ndazi nawe $12 niho kunanira uwo ya Twitter kaba verified hari ikintu bita streams rero bakunda guhagarara ku isi yose streams afise zingana good nimba ari YouTube subscribers nuvuga ngo n'abamaze gukora ibikorwa byiwe byose bangana gute streams cyo nicambera abaririmbyi turakunda kuvuga Afrika tufate muri Sahara Diamond no Musa arasumba aba ba Wizkid ba David kuri YouTube uremenya ko Diamond yubasumba ba David Bana Boy Bana Bruna Boy niwe Bana Boy ntiyo babusumba mugabo arasumbya kuri YouTube arabasumba mugagendura aba streams nkuko arakora avuga izo award zikiniki ufite hari ibintu byinshi byo kuraba ko muri nje basumba okay wavuze Natacha mbere arasumbya award umubano n'abandi baririmbyi ico nico cambere cyane nico nisunze cyane gose mu ndirimbo okay tuje indipo mu ndirimbo tubwira abantu ubutumwa waririmbye ubutumwa nagomba Natacha ati navuze ibi nibi yes ubutumwa novuga yuko nashatse kubwira mwebwe abarundi kubijanye na Natacha Burundi niki kintu cyo hari ikintu bamavuga ati mbega gukunda igihugu niki ikintu cyo gukunda igihugu ni ibintu ugenda urakorera bene wanyu abarundi mwese abarundi twose rimwe si kuvuga ngo twese ngo badusangire mama cyangwa ndo yaye ahubwo igihugu ni imwe muvyeyi wacu rero tuko turabiraba Natacha n'umuntu adashaka kubona umurundi mwene wabo ahangayitse ahagiye aca hose arafise ukuntu yitanga mbere cyo sinibaza yuko nibiteramo yo bakora ko yo bayunguka eka kuko uravye ibintu byonye nasiga bahaye abanyagihugu biriba birengeye igiteramo je sinzi kinaro byo mukundira afete ikintu cyo gukunda igihugu rero nabene gihugu ndabona nakantu kakaranga mutima kari muri we
yes si ibintu bamuteragiramo turacemeranye yes nivyo nani n'ubutumwa hagazeko ico kintu Wano naza kumvira ndazi wayumvira nayo ndayumviriza niyo mpamvu nagombye ubibwire abariko badukurikirana barabizi Natacha indirimbo yaramushikiriye ndibaza kugera indo saha ndibaza ko yayibonye urafise ko uraganira nawe oya nturamubwira ntabwo tuganira nta management yo waciyeko oya mukanya reka cyato bikora amina nuvuga ngo message numva nuvuga ubutumwa ni indirimbo titre ni Natacha Arabasumba yes nta kintu ubona gushobora kwica kurande gwawe abandi baririmbyi nawe mubano n'abandi bantu gasanga ati je nibaza yuko nakane washize imbere gusumba abandi nta gitutsi kiri muri rya ndirimbo kiretse yuko ari ubutumwa bwiza nkuko nawe mwabishikirije namwe harimo ubutumwa bwiza bwo butumirira abandi bakwisuzuma ni nk'umunzane ahubwo bipime nabo babanze barabe mbega twebwe nyimba hambavu yo kuririmba dukora iki we Natacha umwiga kwiki Natacha ndamwiga ko nuwo mubano mwiza hagati y'abandi bene gihugu biwacu uribaza ko abarimvyi bose baba bakuzi nga nibaza ko badashobora kuba banzi uko naje harabo ntazi yes ni nkande muririmvyi uvuga ati je ndifuza ko nakayomenya ndifuza kumenyana na Big Fizo yes na Satbi nubwo bishyuga ugasanga ndabafise inamba zabo nkanabandikira ugasanga ntibishura yes aho ni sawa nibaza ko bizogenda neza so ikintu cyari kuri no ndirimbo nyene uriko urabona feedback gute muri no munsi mu munsi umwe imaze kuri YouTube mu munsi umwe bakiriye neza cyane yes indirimbo bayakiriye neza cyane kuko ama message yabaye menshi muri telefone yabayigonge ambutiyaje yateye hari kintu ubona ugiye guhindurira ndabibona cyane kubera niyo ndirimbo ya mbere ngize ko nuze ya navuga yuko ndiko ndazunguruka ku ma media atandukanye ndiko ndamenya n'abamenyesha makuru batandukanye niyo ndirimbo ya mbere kuva no kavuka ni rya mbere nta na rimwe bwige ndabishamwe n'inguvu mbere kuririmba umuririmbyi mugenza nawe uri umuririmbyi bifasha iki yo muririmbyi waririmbyi wundi ndiko ndavyihweza je birashobora kumfasha kwatira abafana burya muririmbyi naririmbye nabo kubera ko nzi aho izina giwe rigera gushika ino saha nta mufana wa Natacha Burundi atazigera yumva irya ndirimbo Natacha Arabasumba nta kandi ntizoreka kumuryohera kwa n'umufana wiwe kandi nawe acamenya Pascal Zuka mbega ninde umva ni impact nza kuri wowe nawe nawe nike kintu wifuza ko nakabo kuririmbako kuna musi warimvye Natacha ibi nibi nawe uvuga ati ikintu vraiment dokarte kuri jewe ndifuza ko nanje hari umuntu uko beshora ko ni wivuga hano acavuga umenga no kwitera amajigwe kwiyemera mugavuga ati jewe ndifuza ko nabantu babakunzi banje bankurikirana canka abantu mbona ko nespera mugabo ndifuza ko bonyiga ko iki kintu kuri jewe ko nanje mbona ko ari carte nkeneye ko nabandi bantu no basangiza je afite kwishira hejuru abizi ko atari vyiza si vyiza no bonye reka tubivyete bisomeka aho turi hose iryo kete nitwababera ivyamwa nitwabamwira ivyamwa vyiza bonyene bazobituririmba ko nibaza ko ngaho no bampejeje alright kugeza ubu indirimbo zingahe kugeza ubu indirimbo zitandatu ubutumwa kenshi ahisho hagarara ko n'ubutumwa buvuga iki hanini ndashira imbere Imana nta ndirimbo shobora kumara nsanga vyanjemo nta ndirimbo shobora guhera atabayemo ijambo rivuga Imana Imana unamusi wasenze sengesho gino munsi ryavuga gute ati Imana yanje uze kungarukana amahoro kandi umare nanje mu byo nza kuba ndimo byose ugaruka he wavuye wajuva he mu rugo aho mba uba he ngaho mu Cibitoke cya Bujumbura uvuka imuramvya komine Rutegama Natacha Arabasumba yes nk'ubu Natacha umushikira akavuga ati je singe n'abantu banderimba ukuyumvira kwifata gute nta kibazo na kimwe kubera ko je ubutumwa bwanje oya message bayagiye kubera ko abizofasha barahari nta ndirimbo iryohera bose mugabo abifasha baba bahari ninde undi muririmbyi wumva wo ririmba nta wundi ndabona nta wundi muririmbyi mu Burundi ubona ko nta wundi ndabona kabisa ni hatari ma playlist indirimbo sana buri kurumviriza z'abarundi ubu ndiko ndumviriza Superman ya Fizo yes ndakunda kumviriza kandi playlist y'ubu Superman ya Fizo yes hamwe na
niyi ndabizi nayo ndayikunda kuyumviriza ya Fizo nyene iri Paris hamya gatatu ndakunda kuyumviriza nkunda kumviriza iyi shosha yanuze ya Fabelov shosha nayo ko twibereye mu mudiho Azerapa yes yo kabisa izo nizo ndirimbo je novuga ko nakurikirana navuze top 5 ya playlist yes kandi nani bagiye n'iyindi irimo kabisa Ramugambo nayo irimo Natacha mze ko yamugize wa kane ya nyuma yamugize wa kane ya nyuma katugaruke ku indirimbo ya Emerson iyi nyene abayuda kamani bayuda yes bamaze gwana bayuda cyane baruzuye mu isite wowe nturi yuda ubwo bashi gikico kintu cyo ndakiyemeye ko ntabwo uri yuda oya aho norenganya barandenganya Pascal Zuka yifuza kubaka Pascal ameze gute Pascal Zuka nifuza kuba nanje umuririmbyi dufate aberi kirora abandi baririmbyi haba mu Burundi East Africa ikana Africa yose bishobotse no kwisi yose byose n'Imana ibikora nibaza ivyo bintu ndabigeze ko nibaza yuko atakindi cyo ndutirico mu muziki uburinde ubu umvuri he ubu je ndi muri upcoming artist aya upcoming na new generation itandukaniro niri ibyo nibaza ko ari cyo kimwe yes new generation David aritse kuvuga ko ntuzeye bana Burna Boy umugani wa Bana Boy ari new generation birashoboka emeranya nawe birashoboka bivanye nuko wewe yatanguye gukora umuziki n'ikiringo yatanguye gukorerako umva kubwawe na urabona ko ari ntuzeye ari upcoming Bana Boy kubwa navuze ko upcoming na new generation ari bimwe nawe yarantanze Wa Bana Boy bazatanguye ryari wona tangu 2012 nabo na Boy bazakamenyekanye ryari katanguye ryari burumengo umuntu wese ugira ngo menyekana yatanguye depuis kabisa yana barakora n'amava kamyoka sawa kuririmba wifata nk'iki ndabifata nk'umwuga jeyo yes nk'akazi ni nk'akazi umunsi mpuzamakungu wariwe abakozi n'akazi n'iryari ni tariki imwe y'ukwezi kwa 5 uruja muri defile oya sindaja yo ne sakazi kuririmba ntihagenda abantu bakazi none reka tufate gucyaye none bakunze barakatubesha ayifata nk'akazi mu defile nagenda ndayifata nk'akazi mugabo hari ico tubanza kurabira kwanza kubatwitangiye imbere mbega nabo baradefira wevyo abimbere byo batakoze unushobora kubikora ababitangiye ko amahinduka yacu aza bukebuke nike kintu abantu babenspire batangura imbere bakoze nubu batarakora mugambo mbona umuvuga ati bire ikintu mwaradekonye mwatezwa kugikora ikintu cyo ko botugira mu bintu vya droit d'auteur umuziki w'u Burundi ukamenyekana nawo kandi ukagira icyo ufashije abene gihugu n'abawuririmba ukatubeshaho tukawugira akazi mugabo nabo baragerageje ahubwo tugeze ubu mbere kuza turabona yuko umuziki w'u Burundi ni bamwe batawe kuza baravyemera yuko umuziki w'u Burundi ushaka kubeshaho ni bake batanguye urashaka kubeshaho urayibona kubera hariho ababishingira intahe bafise ivyo bamaze kurangura bakoye umuziki bakabivuga natwe cyo twanga kubona yuko bwa bundi haramera mugabo guhera muri za 2012 aho cyo gihe tugitangura baratubwira yuko droit d'auteur nabanyene banabiririmba umuziki bakavuga ati kubera ko droit d'auteur atayo droit d'auteur niki droit d'auteur ni kirundi tugende tubatahuza ko atwumviriza droit d'auteur ni uburenganzira dufate bwo munyabugenegene ni uburenganzira bwaho umunyabugenegene ko yobwivyariza nk'umusaruro wenyene ari kubudandaza mu nzira zose amabuka mubesha akavyaza nk'umusaruro ukora ivyunguka yes ukora ivyunguka umugani w'abandi uraho ni bamutase simise bamusoma mavumba niba kudaho kivuga ushaka gukora ivyunguka yarabivuze mutama ndamwemera nawe none ubona uri kuraraba uravyaho ukaraba umuziki w'u Burundi ngene umeze ukaraba hisigeze ubona novuga ngo ivyo vyunguka novuga uzobitangura ryari ubona ryari uzotangura novuga gukamisha byo uri kurakora gico ni igihe nzoba mbona yuko nk'imbuga zanje zitanguye kundiha ubona hakenewe kugira ngo usangure ukuriha nuko ziba monetize ariko nazo ndabona ubumenyi ntibukura cyari hasi bwande bwiwawe cyane kuko zoba monetize kubera ko beshe bo ngerageza kwitura beshe nta numwe nk'umuco kwiye subira ku ishuri sisubira yaho nzambuka je ndabuzi nyegera monetization ya YouTube hasabwa ikiniki amasaha 2000
n'aba subscribers igihumbi ugeze ku masangaye uraza kubibona nawe je shora kubiraba ko ni wewe winjira ndani ivyo vy'amasaha bizakuraba umuntu je ndashobora kuba n'aba subscribers uko nk'ubu ndiko ndagerageza kuraba abo ufise kugeza kuri kano kanya ababone ufise n'ababone 160 wumva uracabura abo bariko baduga kubera iyi ngoma ya Natacha je nitwarimba Natacha je tuzorimba tushakwana n'indi gira kabiri yiwe ko niba banza kubona feedback turayishira ko afite ababone bangahe turayishira afite ababone sanduza Natacha indirimbo mushikire turabikora so inyuma y'ino ndirimbo Natacha Arabasumba twitegeke bitega urundi rukurikirane rw'indirimbo nyinshi kuko nibanshimisha nkabona ingene ariko barakurikira vuba na vuba nsinteba oya namanya kubanyoteza indirimbo ziba tusanga ku YouTube gusa ntahandi bo no kuri Facebook ndiko ndagerageza kuza ndashira ko indirimbo zijayo ndashira ko gusa ukene wumva uzohembwa gute Facebook na amatangazo ndashira ko gusaciye igihe onina kizire Facebook uzoshira ko trailer y'indirimbo ziyabo ya video out soon nta ndirimbo ishira kuja kuri Facebook ni yagenewe asante sana yes doreze kunuze akapera indirimbo Natacha arashoboye halivugana ziba Natacha yakoze baba intare y'ingore number 1 mu bastar afise ukuntu akunda abantu abarundi muri rusangi bose baraganira eka nta numwe akumira yaba mputu yabukuza bahadose y'imilevo we yifata simple no mustar ari hambo yikundira intwengo wakivugira si bintu ntiyigeze inzigo na